Ndaramukije abakunzi b'umutima w'Imana mwese aho muherereye. Jewe ndabashikiriza ibikorwa bica ku mutima w'Imana, ndumukozi w'Imana PapaBienaimé. Nkuko benshi bakomeje kutubaza ngo tubabwire intumbero n'ibikorwa by'umutima w'Imana, nico kibazo twagomba tubishure. Ijambo umutima w'Imana ryavuye mu masengesho, twarasenze hanyuma Imana iduha iryo jambo. Ryavuye mu isengesho Yesu yabwiye abigishwa biwe ati nimwasenga muze muvuga ati data ivyo ugomba bibe kwisi nkuko biri mu ijuru. Ico ni ikintu catweretse yuko Imana hari ibikorwa yifuza yuko biba kwisi nkuko biba mu ijuru. Niyo mpamvu twashimye gufata iryo jambo umutima w'Imana nk'isoko, nk'umushinge w'ibikorwa byacu byose. Hanyuma intumbero dufise, intumbero zitatu gusa nizo tuzokorera ko ibikorwa byose dutegekanya kuzokora ngaha ku mutima w'Imana. Icambere nuko tuzotanga inyigisho ku ngo n'imiryango. Izi nyigisho ntizizoba ari inyigisho zisanzwe nk'izo mumenyereye, mugabo zizoba ari inyigisho zo ku rwego rwo hejuru, aho abantu bategerezwa kubaka neza no guhitamo neza abo bazokubakana. Mu yandi majambo, nta kamaro ko kubaka nabi mu gihe witwa yuko uri umukunzi umutima w'Imana. Nta kamaro ko guhitamo nabi uwo muzokubakana canke guhusha uwo muzokubakana mu gihe witwa yuko uri umukunzi w'umutima w'Imana. Ica kabiri twebwe tuzokorera ko mu ntumbero dufise no gukora ibikorwa by'urukundo. Ibikorwa by'urukundo, ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kudafise ibikorwa kuba gupfuye. Niyo mpamvu muri ivyo tuzotegura byose, uko tuzosenga tukayoborwa n'Imana, tuzogenda tumenya ati mu bihe nk'ibi twokora ibikorwa nk'ibi kugira biheshe icubahiro Imana. Ica gatatu tuzokorera ko cyane ngaha ku mutima w'Imana nuko Bibiliya ivuga ngo iyo igihugu kitari amahoro ntibikunda yuko abene gihugu baba amahoro canke igikorwa icarico cyose kigenda neza. Niyo mpamvu twebwe tuzotanga inyigisho z'ugukunda no gukorera igihugu twisunze ijambo ry'Imana. Twisunze ijambo ry'Imana kuko abantu benshi ntabwo bazi yuko igihugu niwo murima, niwo Edeni Imana yahaye abantu kugira ngo bayikoreremo. Rero izo nyigisho mu ntumbero zitatu, ivyo tuzokora byose bizoba biri muri ivyo bisata bitatu uko muvyumvise. Ico dusaba umuntu wese yitwa ngo n'umukunzi w'umutima w'Imana nuko ahamagarirwa ibikorwa byacu kubishikana kubashoboka bose babazinanye. Nimba ari inyigisho dusohoye zisangiza abandi nabo bashikirwe. Nimba ari igikorwa duteguye nawe we kora kugira ngo ico gikorwa uzocitirirwe. Ivyo nivyo bikorwa by'umutima w'Imana, kandi umuntu wese azokwifatanya n'ibikorwa by'umutima w'Imana azobona kugerwa neza n'Imana mu buzima bwiwe no mu mpande ziwe zose z'ubuzima. Mwarahezagiwe umugisha utagabanije umugabane wayo. Murakoze.